yitaba imana ndavyibuka nari muto cane kutayaona ariko uko nari ndavyiteze siko nabisanze ahubwo nasanze bitaho gusa ababo ariko uko nari ndabiteze siko nabisanze ahubwo nasanze inshuti ya mbere ari imana gusa kandi ni kenshi muri iyi si dushikirwa n'ibibazo ariko vyose muri iyi si bifise iherezo agakuku ubu ndatemutse nzobiki muri kazoza uzobiki muri kazoza tuzobiki muri kazoza je nkumbuye iwa uyu munsi muraje kabisa kora munye ko nitavye Imana mwarihe mumbarire neza munsiguriye mwari muri ngo nkiri muzima mwarihe mwavyumvise mizi Black FM kiganiro ke Charles the Star System jumva ningia Biggie ni dinye Delisa Double D hamwe na Rubambo OG na Biggie kundi ruhanda boneko umutima tumaze kumwakira muri Black FM ko bwacu gato yari hangana namwe nyihe mu mwihanganire urazi yuko yajyambye aje ngaha kuzibya biroroshe cyane dushi yes sir meze neza nukuri ndashima ndashaka dinya kunyakirira abo jewe kabashaka ko ndamwakira urabizi pop song yaje urayizi ndayironde uyivugije namwakira Burundi asha yani yambere yabura mwakira base mbe ndayirondera base burayirondera ntaje buramunyakira nafite abakunzi rero ba Black FM na cyane abakunzi b'ikiganiro cacu the Star System aho muri hose nizere ko muko muraryoherwa umushitsi mwari murindiranye gishika umushitsi mwese nzi neza ko mwari mutegereje mwese mwari murindiranye gishika cinshi yamaze gushika uyu nawe se ubundi ni Eric bazina wiwe ngahanya ariko arakora ibikora inka kugira ngo bigende neza dushe kumwakira bebasha tuvuga ngo n'impundu n'ikaze nyinshi just turayivuza ntacu n'impundu turazi kuzivuza tumaze tumwifurize kwanza weekend nziza na the Star System nuko musanze mubizi yuko ari weekend bimeze neza dufite imitiyo igitandukanye ariko no musi twakira Eric twakira spokesman umuvugizi kugira ngo ashobore kuturyohereza weekend dushobore gutangura weekend dufise ubutumire invitation zimeze neza cyane donc by'ibintu byiza amakuru meza ku bakunzi b'umuziki ndundi amakuru meza ku bakunzi b'abaririmbyi cyane abakunzi b'indirimbo nziza ziryoshe aho ndavuga indirimbo z'imidiho yose no kuvuga mpimbaza amana na sekila zose adufite amakuru meza cyane no ubundi rero ni spokesman tumwakire muri Black FM kiganiro di The Star System. You are most welcome. Asante sana murakoze cyane. Merci beaucoup. Meze neza. Nukuri ndakunda iyo ndirimbo. Kandi kuva cyagihe n'ubu ntibirahinduka. Urabona ko SPOKS yereka kubyibuha gute? Hajya amatama. Urabizi ingorane. Yereka kubyibuha gute? Oya turaba nkako karirimbo ucuraba n'ubu. Urabizi abantu babyushe ngo bagira umutima mwiza. Cyane. Cyane gose. Kandi ngwaza ukaririmba. Jewe. Iyo ndirimbo ndayizi yose. Ndafite 10.
urabizi na jayam urabizi SPOKS imeze neza SPOKS ni ukuri ndashima kandi reka ndabashimire kuba munyakiriye muri studio ya Black FM irindi teka ntewe n'abaheruka hariya muri DC ubu turi mu gisagara hagati ubu nta stress z'amatara nta stress z'amataxi nta stress z'iki fresh twari sana twazimiye vraiment birashika rya mbere ifoke babaha amafaranga ya pibe akabari karaho kari haruguru yanyu kahoze kitwa uku gasigaye kitwa uku muzorondera witwa Paplis zose bavuga ngo tuba amfasi mahera Paplis cyangwa Jean Paul cyangwa hepfo yanyu hari ikibanza ciza muzorondere hama tuhadikije n'ikindi kintu cikinini cyane no ngaha nyene ni byinshi ko dokora publicité sha abahejeje aho yahejeje uretse ikintu cya mbere mugira tubavuge hama nibaduha aza ahantu tuyagabure tubavuge ayo make tubavuga baduhaye ariko ifo kwimenyereza ababanyi mukamenya aho muzoza murateramira inyuma y'ikiganiro aho bagira akamasaje cyangwa aho mushobora gupresenta uruproje runini usanga barabahaye amasponsoro y'amalaptop n'ibindi byinshi cyane birumvikana anyway SPOKS ndibaza tuza kuvuga ivyekeye ubuzima bwawe hanyuma ko ndazi ko ufite histoire ndende cyane ariko inkuru mu muji mikano kanya ni imwe gusa ni top 7 iyo ku munsi w'Imana yego ni top 7 isanzwe itegurwa na Dushi Entertainment twateye intambwe buhoro buhoro kuko ubu si kategori imwe dufite kategori zibiri gospel na secular indirimbo zirimwe murazizi hama tuzotanga akabasha 700,000 kuzotsinda muri gospel na 700,000 kuzotsinda muri secular azoba ari kuri Bujabum ahahoze hitwa Pacha kwinjira azoba ari ku buntu kandi tuzaba dufite na projection ya match karibu cyane projection ya finale ya Coupe du Monde yego cyane okay obvious Coupe du Monde Coupe d'Afrique bana ariko ku batashoboye peut-être ku batashoboye kuronka cover bashobora kuronka affiche bashobora kumenya indirimbo zishobora kuba ziri muri top 7 yawe turashaka mu kibanza ca sekira hari hizihe mu kibanza ca gospel hari hizahe uwo ushaka kuvota nimba bien sûr bavota uwo ushaka guha amahirwe nk'umuririmbyi wiwe canke indirimbo yiwe préférée yo igenza gute bizagenda gute ego muri sekira hari indirimbo birateba ya Sadbi yote ya Natasha Superman ya Big Fizzo Jana ya We Love Music hariho Nchokoze ya Double J hariho Lala ya Kiriku hariho na Uransaza ya December hama muri gospel hariho indirimbo ya Chorale Saint Dominique yitwa Kongihema hari indirimbo ya Victoria Steam bari kumwe na Gabi hari indirimbo ya Redemption Voice hari indirimbo ya Francis Deste hari indirimbo ya Dudu hakaba n'indirimbo ya Ipendo Sound birakunda kumva ngaha bose jewe cyane gose ni juste kuja kuri page ya Dushi Entertainment hari ahantu hari zagiye bimwe by'ubupapuro nabyo bijya by'ubupapuro nabyo nyine abatoronsa amahirwe turabibaha twabibutsa na Big ko abajournaliste bashoboye kuza muri conference de presse twateguye ku munsi wa gatatu hariya kuri Bujabum harabaye sondage aho muri Sekira indirimbo zari hejuru yari birateba ya Sadbi iri kumwe na December Uransaza nizo zanganya amavote ariko ugiye kuri Facebook ku marezo sociaux Superman iraza ubwa mbere hamwe na yote ya Natasha hama yindi sondage yabaye kuri gospel indirimbo Chorale Saint Dominique yatowe yonyene ko ngihema yatowe yonyene yego vraiment kurya munsi nta n'iyindi vraiment ujya munsi natoye mugajana cengenda mu kiganiro okay hama kuri ndagira pib y'ubuntu ku marezo sociaux ni Victoria Steam na Chorale Saint Dominique bariko barahigana na Francis Deste yo ndasabye abakunzi badinye mugene mutore Kongihema please I beg you ndabasabye nkibona liste Kongihema urashaka kuririmba gato ego Kongihema n'umutima ugatera ukimara amazinda nzoyirata buri munsi nzoyisenga nzoyiririmba nzoyikorera nzoyibera imbuto imera 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 nzobi
iyo ngira ni kubera comeback ngira bagize na kije giteramo ariko oya iyo ndirimbo vraiment franchement ugerageje kuyumviriza message je nugira ngo ndanayikundira ikindi message s'il vous plaît naho wowe uri mu maganya ameze gute naho wowe uri ubabaye gute naho wowe uryohewe naho donc mood yose wowe urimo urisanga ego hariho n'izindi ziryoshe vraiment yo ndabwire izindi mana ya niraryoshe iyindi nayo iryoshe ni ya wanje shima Imana wowe uri papa that's how I call izo ndirimbo zose and zarabiciye that's you birashika ego vraiment mugabo abakunzi badinya Jera bana kuja- bakunzi babandi sekira naho muri sekira irateba oya aha batoranje koza oya sindimo vraiment inge twumve nucokoke ya Superman yes okay big now big ndiko ndazisoma ndiko ndazirabereka ndiko ndazira nani hariyo Superman oya je Superman anyway gusa radio habamwo ready Gusa- bigi niyo yatora sorry gatoyi ready yande yakiriko naho ni ya 2020 nico gituma naje navuye ati lala chayihotse oya gusa ico nabamenyesha coco twebwe umengo tuko sinzi ko mwabibonye umengo two tuvuga twese zo twotora ni mu mfano wa digiza gutora izo nyene wapi mu gutora we tora indirimbo yifuza ko Yeah. indirimbo sima ikuryoheye Oya, influence erega nizo sima- tumo tuvugira ngaho oya kandi ikindi naco je ndashaka kubushimizo onye ugasanga wowe ntizigushimisha ni bimwe twama tubabwira mu ma top 10 ga ma top 5 yo nga ukuntu bimeze wewe fata indirimbo wumva ko ushobora kumviriza kenshi gashoboka iyumvire ya ndirimbo izohabwa ibihumbi amajana ukavuga ati wow uyu muntu aragize ica contribute kuri wa mu artiste préféré kandi aragize ica akora kumbure nimba yari yaririmbye indirimbo ikanyohera avec iyi bahasha arashobora kuronka ikindi gikorwa ciza kirutiki kikazonyohera iyumvire rero ugiye gutora umuntu ngo kubera ko dinye yamutoye agaca sohora uburobe bw'indirimbo ugazoca ubabara ico gihe cose gushika Azogeza asubiye ubuzima gutora bwawe ndi bwose. uzobabara vraiment rero Yeah, tora right. indirimbo ushima izokuryohera izokunezereza bwana SPOKS je nkibona irya liste ya top zia ndirimbo Top seven. top 7 mwasohoye amatsiko ya mbere nagize mwafatiye kugira ngo muselecting zirya ndirimbo mu gihe harasohotse nyinshi cyane mbere zinaryoshe zirimo izisumbana zijya zirimo n'iziri munsi yazo harizo bo biracangacanganya je nashatse kumenya critère de sélection yanyu yari imeze gute jewe muri dushi twarishoboye kwikora ku ba journaliste culturelle yaba ba gospel turikora ku ba DJ n'abandi baca baduha zijya liste kandi zijya nyine nizo zagenda ziragaruka ariko ndababwire nk'iyo jewe bampa amahirwe yo kubutora ntihari kubaramo Monia Frere D1 Lino G canke muri gospel ntihari kuburamo MTC vraiment ariko kubera ko dushi kandi abakunzi ntibaherera mu bindi ugiye kuraba ihiganwa nk'iri iyo rikozwe n'umuntu ku giti ciwe wewe turabizi buri umujournaliste independant birazwi kandi nawe muvyivugira iyo biteguwe iyo uteguye ibintu nk'ibi inyi ubitegura ku ari we wisopa target ibimeze gute mbega ubona uzohava ugaruza gute ayawe mu gihe tubona yuko biri kose ntushaka ko bigenda nk'uko hari abamaze kuza avuga ati twebwe turashizemo ukuboko kugira ngo nyabone bikunda umuziki w'u Burundi utera imbere ego jewe target twari gushigikira abaririmbyi bagenzanje nivyo ndi umujournaliste ariko ndi n'umuririmbyi hama ndazi ko umuziki arakazi ndashaka ko competition yose yoza ifise akantu akabahasha rero jewe nka dushi aka entreprise gato navuga ati je nzobaha 700,000 ariko Imana ishimwe si nabaye nkiyakura ku mufuko ko haciye haboneka abashigikira nico gituma namwe abadushigikiye baba bashigikiye umuririmbyi baba bashigikiye umuziki baba bashigikiye ikiganiro do star rero nibaza ko namwe mwo bashigikira ariyo mpamvu twoshimira Buja Boom yahoze yitwa Pacha niyo yashoboye kudusponsoriza iravuga ati twe tuzoguhera ibahasha kuri abo babiri umva deja ni Emilio 4 tuzokwakira aba journaliste bazoza mwarabonye abaje uko biri kose baragerageje kandi nibaza ko nubu bazobafata neza nimwaza kurujya munsi ariko kandi ushimire n'ikinyobwa na Aquavit Liquid bikishije muri mu kinyobwa cyayo Club that's ko
katamugwa nabi dinyi karibu tuzokora pull up dinyi ni sawa abandi kugihema ko ngihema none ngirende kugihema gakura kuzokanya tokanywa baye Ego, karibu zino cyane. gahusha anyway ugiye kuraba iby'itunganywa y'ino top 7 ugiye kuraba ugenda usanga ishaka gusa buke buke na n'integuro ya award niyo uja canke niyo nja cyane nibaza ko twaratanguriye muri top 10 tukiri muri BTF kandi mwagiye muradushigikira umwe wese aho yaragikora n'inyuma yaho Black FM ivuka nibaza rero ko twaciye tugira top 7 n'igiharuro ciza twe nk'abakirisu giharuro ndwi n'igiharuro cubashwe gihezagiye hama rero twashaka tugire ko tubamenyesha ko mu mwaka uza itariki zibiri z'ukwa kabiri rodede hazoba ico bita dushime awards mu mwaka dushime uza awards 2025 yego ntihenze azoba ari vendredi canke samedi hazoba dushime awards cyane teguwe na dushi award ni dushime bo dushi rivuye muri dushime canke dushimira imana rero intumbero ya dushi muri ya yindi ya organisation des événements canke accompagnement des artistes twifuza kuza turashigikira dushimira abakoze neza muri artiste harimwo vyinshi hari abacafyi hariho abarikinyi b'imipira hariho ego tuzoba turi kumwe bose kandi twebwe tuzozana ama awards aherekejwe n'akanvelope apana amashurwe oya tuzoba kumbure nayo mashurwe turafise abitwa Shemika anaitwa Kelly Shamika event wangu sana nabo nyine azotanga ararenze amashurwe bamujya mu ariko mama. cyo tuzotanga kabahasha Kubera iki? kandi turifuza ko tuzoguma dukorera ku giharuro ndwi nimba uno munsi tugeze ku majana indwi twifuza ko mu mwaka uza twaba tugeze ku miliyoni indwi ariko wibuke yuko ego wadusigura tubwira uti giharuro ndwi ni giharuro ci novuga ni n'imisi indwi kuwa Mungu ni kuwa umunsi w'Imana dusenga ko ni kuwa Mungu nivuga igiharuro c'indwi igiharuro gihezagiye ni kwa dusiguriye sinabwiye ko ari umufurere ariko turasamire SPOKS turasamire wayikuye turasamire watanze kuri Big Fizzo ahajya yari top 10 ntiyari top 7 ariko none mbwa cya giharuro ndwi naco ariko ego ariko nticari giharuro top 7 ntiyari bwavuke top 7 yavukanye na dushi ubu tuba kuri 700 tujya kuri 7 miliyoni ego canke tuje kuri $700 sawa icyo uzokora ndagusavye uzoshiremwo kategori y'abajournaliste ushiramo reka ndakubwira dushime awards uko jewe ugashaka kategori y'abajournaliste niyatanguza kategori nke zizoba ari kategori indwi izo ndwi rero hategerezwa kuba harimwo nk'ubu twagize gospel na sekira hategerezwa kuba harimwo traditionnel hategerezwa kuba harimo journaliste kitire aba producteur doshansinda canke aba direct Kandi ko byoroshe. enda gusigura ikintu kimwe icyo maze kuba muri yo wadugira utsinde ushaka kuri kumwe n'umuntu arakurusha n'izina mukamutsinda bayina umviriza sport umva ndakugira ingene bizogenda ntuzogire umu journaliste uzogire buri kiganiro buri kiganiro buri nivyo kiganiro vuga ati timu ya The Star System kubitaho timu ya kiriya kindi kiganiro hushuramo duce dupamba kuburyo dupambana 700 canke $700 canke muzipataja tuzipataja ugiye kubiraba icyo kibazo cyaravutse ndibuka ikibazo cyaravutse ndibuka turi muri arena cyaravutse aho umujournalist avuze ngo iyo muteguye award mukazi ikiganiro hama mugaca mutora umuntu umwe mu kiganiro mugiye adashobora gukora atarose umuntu amwepola nimona kuma muri ko murateranya aba journalist kandi rero cumi ko The Star System cyatutwariye oya si to tuzitanga muzohiga tuzokora ntawe utadutsinda twe turiyize niwe natwe turevyemera nanje ndakunda abantu bifite abakunzi ba The Star System hatuta wangu udafise confidence no buri ngaho ndagwe story SPOKS uzogenda ya top 10 yo ngaho iwacu uje ku ma platform yacu uraba tuvuga uti rero kiya kiganiro turagihebeye ko baragutora bati umuntu si gutora gusa batsinze SPOKS je ndafise ikibazo nshaka kumwibariza mu Burundi turafise ama award menshi agenda ariko aravuka harona yavutse niyo yawe irikiraza nizahevye ntituzi impamvu haro nizivugwa nabi harongo nizitanga amanu z'ama awards zikatanga kuba diaspora mugongo ntibirenge muri Congo wewe nka Dusi Award wamaze kuinasa bien sûr ko ivugiye muri studio za Black FM
ije nka competition y'izo zindi award canke ije kwepora canke ije kuzisibanganya kugira ngo iyawe yemege gusumba izindi zose? oya jewe nje gukora nk'abandi hama abantu Bazojaji. gukora neza gusumba abandi Imana izi kuja imbere ntuzotange ntuziya prix diaspora award ntizove mu ntuziya kumutakura kandi haro Etats-Unis haro Canada yego icyo kintu Best diaspora award nibaza ko kuva mu mateka yacu nta manyanga twigeze tugira no muri BTV no muri top 10 mwarabibona ukuntu vyagenda wasanga ubutogwa aba bikwiye gusa hari igihe mwigeze kujamwo ikibazo cage cy'uko usizodinire kuri Macfarao na Elipro sinibaza ko cari ikibazo bisanzwe Elipro yaratowe kandi na Macfarao yaratowe hama kumbure hari ivyo tutari bwotorize ku boostinga n'ibindi kubera nta buryo bwinshi burimo ariko tugire ko tuvuga nk'ibi ushatsa boosting ushatsa avuze ati isetsamire ndayihevye juste kugira nje hejuru si ngombwa ko acatsinda kuko hariho jury hazo hariho na performance ariko hama duhanurana n'abaririmbyi umuntu atsinzwe aritwara bakamwereka amadoni yagenze ntidukunda abantu badafise discipline kandi discipline niyo vyose je ndibaza ko nujya nyene yidoze ubu arashobora kuza akavuga ati pardon kubera ko twebwe nimurengane uretse ikindi kintu naco hari ibintu bigoye mu bintu vy'amahiganwa ikintu ca mbere kigoye ni ugukorera competition hama hagira donc kuvuga ati uwabaye wa mbere canke uwa kabiri canke uwa gatatu hagira kubivuga ugasanga habaye ikibazo premier ahantu habera ikibazo sahandi nuko usanga les votes zitari public hamwe usanga ikindi naco kigira kabiri usanga abari muri jury ari reka ndagacishemo ugasanga nk'ubunye nk'umu manager mu artiste ari muri competition ari muri jury aho hantu naho uwo mu artiste atogwa n'abandi ntibaheza ngo bakire yuko yatsinze ahubwo bashira mu mutwe ko ari kubera le manager ilela canke ukazubona muri lancement ya award ukazubona umuririmbyi runaka niwe yacoga nga performing ugacubona niwe yitwaye voilà ibyo byose biratera amakenga badukana ngo barahanye ngo bamuhaye ngo award ndashaka kumenya ikintu kimwe pour éviter ivyo bintu vyose award ya dushi turije koko ntiragera ndiko ndaja kuri top 7 biteguye gute kugira ngo tuze tubone amavote ko yagenze kugira ngo tuze tubone ni par exemple nko muri Black FM turakoresha ama appel turamenya ati hatoye amaperaya tukamenya ati kuri Facebook aba batowe kuno tuzobimenya gute umuco uzowclarifia gute kugira ngo dushobore gushira amazinda kuri babandi ngo banyivye bagize twama dufise ico twokwita jury twama dufise novuga nico twokwita amavote ku ma réseaux sociaux twama dufise na performance nizo kategori zitatu kandi turagira n'amakritere tugirira ko hama novuga ko turavuga ati jury ifise pourcentage izi performance izi réseaux sociaux nizi ni ibintu biba vyoroshe kandi jury dushiramwo abantu b'indyamunyu nta vraiment ntidushonje uwo dusangiza bari muri jury ya top 7 top 7 oya nibisanzwe top 7 muzoyisangamwe abantu bakomeye nuko telefone itari hafi ariko harimwo nka batatu ku muce wa gospel harimo kandi na batatu ku muce wa secular harimo n'ubatwara bose ni kuvuga ni komite igizwe n'abantu ndwi kandi uwatwara twaramuvuze ni Audrine Harerimana asanzwe ari deje wa United Scholar Center we aranakijijwe ariko abandi kuri batatu na batatu reka tubagira ibanga kugira ntibaje kubakorompa yego asante sana nuko mwavyumvise ni top 7 yateguwe na Dushi Entertainment amatora arabandanya kuri Facebook wandika Dushi Entertainment cyo kimwe na Instagram mengo si cyane ntibarayijukira cyane ariko mu Burundi kandi ko bimeze ariko turafite system kumbure tuzokoresha mu bikurikira muzokurikira ano kogena wandike Dushi Entertainment ubona post nziza cyane ya top 7 2023 jandwi bitahukana muri imvya ukunda ha muri gospel cha muri profane murongo ni 66 ariko imbere ko baduhamagaza gusema iminota mikeyi SPOKS cyakufata umuntu umwe bwo bakumva neza ko ari SPOKS turi kumwe
turi kumwe kubera ko tuzogira kuri ya yindi oya sishaka kuriyirya shaka cyangwa cyange kubera yuko umunota umwe ofite tufimwe ya moto afise amahitsi menshi cyagugire mashup wenyine nazimije kuri YouTube iriko ugashaka kubona ujwigiwe bakuve kari wewe uraho turimbo tuzi tucanga cyane yitabimana ndavyibuka nari muto cyane kutayaona ariko uko nari ndavyiteze siko nabisanze ahubwo nasanze bitaho gusa ababo ariko ko nari ndabiteze siko nabisanze ahubwo nasanze inshuti ya mbere ari imana gusa kandi ni kenshi muri iyi si dushikirwa n'ibibazo ariko vyose muri iyi si bifise iherezo agakuku ubu ndatemutse nzobiki muri kazoza uzobiki muri kazoza tuzobiki muri kazoza je nkumbuye iwacu nabiwacu ni byinshi nobandanya mwarihe iyo ndirimbo kwe kuyikunda mwarihe kuko iyo ndirimbo